tuti abarundi twese aho tuba turi tubumbatira amahoro kuko amahoro arazimvye yego amahoro nikatihabwa igipolisi kubera camana n'abene gihugu turakunze kubona uko umenga abapolisi hari ukuntu ari abantu bakunze gukevya bimwe n'ibindi wagiye wipanze uvuga uti umupolisi ntiyamfata ndamufumbatisha ota wowe rero kubera ko gufatiye mu ikosa umuhaye ya some kubera ko nawe kumbure atamize kakabuye ya some yawe arayitoye ace yirenganira amafaranga ataja muri leta kirazi yakazirizwa par exemple bagufatiye karangamuntu amategeko ari clair hariho ibisabwa bagufashe udafise karangamuntu ugomba kuramplisa nimba ari amande ya 5000 sindavyibuka neza nimba ufungwa 24 heures sindavyibuka neza ugomba kumenya bagufashe n'akarangamuntu ufise biri clair nk'imashine yo muri kabine kwa DG igize ikibazo bafise umu informaticien yaje via appel d'offre wa mu informaticien agaca bamenyesha yuko ari ngombwa ko batumako uwundi mu informaticien wo hanze ya boa. Izi rero nizo ngorane ziri mu mabiro menshi hariho abakozi benshi mu mabiro ya leta bariko barahembwa atakintu bariko barakora sivyo nukuvuga gahemberwa gutonda ku kazi 7h30 midagiye muri pause 14h aragarutse 17h aratasha uwo muntu umutungiye iki muri biro hariho abashomeri ngaho hanze bashomereye kabisa kandi bafise ubumenyi babishoboye abo nibo bakenewe kuza muri zo biro zanyu none ko ubu turiko turakoma induru dusemerera dushigikira umugambi wa leta nkozi leta mvyeyi yuko abarundi twese tugomba kuja ku murindi w'iterambere abo bakozi mufise mu mabiro bahemberwa gutonda gusa iyo hageze Donge kuramutsa abakunzi ba televiziyo yacu yaga nawe TV aho muherereye hose ndababwira bwa kiye canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Yes, ni MC Benta kuri microphone ya mbere nko mwamaze kubyumva. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu nko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umutumire reka ndamuha ikaze kugira ngo abaramutse. Karibu cyane. Ndabaramukije abakunzi ba yaga nawe TV aho muri hose ndizera ko umumaze kumenyera kuri iyi televiziyo yaga nawe TV muri iyi minsi ndabagendera cyane gose kuko twubatse rukiriso n'abakunzi ba Bien4 Plus amuherere hose namwe ndabaramukije muri abantu banje murabizi atamwebwe nta jewe ya murumva neza rero ko abahaye indamutso nk'umuntu abemera kandi namwe mumemera umusesanguzi rero jewe nari mfisaka tuyage kuri bimwe bigenda bihanze canke mu bintu tugenda tubonesha amaso twebwe nyine mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko kenshi urazi ko dukunze kumva mu biganiro byinshi ugenda ukora mu biganiro vyerekeye hakurya ya Kanyaru canke se aho hafi hakurya mu Buvira hakurya Rusizi yego hakurya ya Rusizi uyu munsi rero ndifuza ko twoyaga bimwe mu byo tubonesha amaso hano mu Burundi nk'umupatriote ego sinzi ko hari byo tuyagira mu Burundi hari byinshi byo kuyaga byiza usibye ko bibi ari bike cyane yego kandi kumbure we ngira ngo ntunkurikirana cyane jese nkunda kuyaga ibyo hakurya Kanyaru gusa yego canke hakurya Rusizi oya nivyo ngahanda biyaga ko ni nabyo mvuga ko cyane kuko je ndi umurundi adateye amazi akunda igihugu ciwe niyo mpamvu rero kenshi iyo ndiko ndavuga n'ivyo Burundi ndabura aho mpera naho mpereza kuko haba hari byinshi umuntu yovuga ku Burundi ariko kumbure kunteye ntiteguye
bica bincanga kumenya aho mpera. Ubu nturi umushitsi. Sindi umushitsi mugabo ntiwari wanteguje ibyo turi buganireko, ariko gusa reka mvuge kuri kino kintu mu mwanya muto tugiye kuganira. Ndifuza ko umurundi wese ahari hose agomba kumbatira amahoro. Nibyo bintu nkunze kuvuga cyane. Burya ahari amahoro nta kidashoboka. Niko twumva kera baba ngo umuhoro uramwa. Waramugani w'ikirundi. Ahari amahoro umuhoro uramwa. None umuhoro wo ntuwuzi? Urashaka kutawuzi. Umuhoro ubundi uramwa. Umuhoro bawukoresha mu gukata ubwatsi bw'inka, mu gukera ubwatsi bw'inka n'ibindi tusa. Ariko bagaca bavuga bati ahari amahoro ujya muhoro bakoresha mu gukera ubwatsi bw'inka n'iki bawukoresha mu kumwa umuntu. Ubundi avre sens ntabwo umuhoro umwa. Ni kwerekana yuko ahari amahoro nta kidashoboka. Nibyo ntabona ko bidashoboka birashoboka. Niyo mpamvu rero nkunda kuvuga tuti abarundi twese aho tuba turi tubumbatira amahoro, kuko amahoro arazimbye. Amahoro nikatihabwa. So ibi rero tuba tuko turabivuga, bamwe n'abandi babona ko amahoro agomba kubumbatirwa n'inzego z'umutekano, nuvuga abapolisi n'abasirikare, siko bimeze. Ariko kandi buriya hari n'umuntu yambwiye ryari ati numvise uri urashemagiza igisirikare cy'u Burundi n'abapolisi b'u Burundi, mugabo kibagira nabo kuzura bakibura. Ni kuko n'abantu buntu nabo n'abantu bambaye umubiri b'inyama n'amaraso barashobora kugorama. Reka rero kano kanya ndagafata kugira ngo tuganire kuri kino kintu. Ubundi muri kamere y'umwana w'umuntu hama harimwo akantu bita inarije. Iyo ubonye ikintu gikoze kanaka kenshi uravuga tuti none kwike je ntagikoze, ukijya gahari. So iyi inarije rero kenshi idutera, ndavuga cyane muri kamere y'umwana w'umuntu, kenshi dutera kuja mu mafuti ataba nakenewe, mu kwerekana kanaka yuko atarashoboye byakoze. Jewe nijinara kubishobora, nkaca ngerageza gutera ivyatsi ibikorwa byiza byakozwe na kanaka, kugira ngo jewe nze ngerageze gukora byiza cyane gusumba. Ntibikunda. Ni byiza rero yuko tuza turarengera inarije. Iyo naka yakoze ikintu cy'amateka tukagishima, tukanagishimagiza, tukavuga yuko kanaka yakoze ikintu cy'amateka. Ibi nibyo tumaze iminsi turiko turasemerera, twereka abarundi amakungu yose yuko dufise igisirikare novuga kiri extraordinaire, igisirikare cyakamejeje, igisirikare mpuzamakungu cizegwa aha n'ahandi. Ariko rero nubwo biruko muri kijya gisirikare hariho abatwagwa n'amasikse, akumva ati jewe ndi umusirikare w'igihugu, wa wundi ibitangazamakuru biguma biririmba yuko bakamejeje ari mpuzamakungu ari iki, ubwo usanga atwawe niyo sikse agiye gukora amakosa. Ivyo vyama byabonetse, byama byagaragaye. Ariko ndashima cyane uburyo igisirikare cy'ubundi cyubatswe, baca bamenye ingene bakosorana mu ibanga ntangere. Ibyo ntibimenyekana cyane. Gusa aho nshaka kuza bikunze kugaragara ni mu gipolisi. Igipolisi kubera camana n'abene gihugu, ni ukuvuga igipolisi inyamiramabi zikorana n'abene gihugu mu bikorwa byazo byose, bajejwe kurinda umutekano w'abene gihugu. Aba kenshi barakunze kugaragara ko utunenge. Abene gihugu turakunze kubona uko umenga abapolisi hari ukuntu ari abantu bakunze gukebya bimwe n'ibindi. Ndabona ndashaka gukora mu mutwe y'abene gihugu ko bintu atari byo. Umupolisi, institution y'igipolisi, n'urwego gwiyubatse neza, gwubashwe, n'urwego novuga ntayegayezwa, umuntu buntu atagomba gukoresha uko yigombeye. Hariho abantu abona Imana yamuhezagije agafaranga kakanamwitaba, agaca agomba gukoresha amafuti izi nzego zubashwe. Ni mumenye uko ari abantu
n'abantu kabisa abantu nka twebwe kubera ko tubagerageresha amafaranga turazi yuko tuyabahaye sometimes barayatora rimwe barabatora hariho reka nkoresha imvugo hariho abatamiza akabuye k'abagabo ngo kabashike kuko zijya n'ingabo burya hari ikintu abantu batazi n'umupolisi cyangwa umusirikare w'umugore cyangwa umukobwa bamwita ingabo ntibamwita ingore zijya rero n'ingabo z'igihugu none kubera ko tuba dushaka kubagerageresha bimwe n'ibindi ugasanga nk'akarorero jewe nawe dufitaniye ikibazo ni ikibazo mu by'ukuri twokwicarira je na wewe tugatorera umuti tutarenze kuja muri za tugira amahoro naho byo ngombwa ko tuja muri tugira amahoro ndafise kwitura umuopeji kanaka canke umucamanza nkafunguza urubanza bakatwumviriza mugabo kubera mfise agafaranga kiwanje canke kubera mfise umupolisi tuzinanye canke uwo mu miryango canke nama nasororeye niki nkaca ndamwitwaza nkamubwira ati yamara naka dufitaniye ikibazo nashaka uze kumfasha uku nuko ikibazo gikemuke kandi ugasanga uri mu makosa ababikora ivyo misi yose bama bari mu makosa kuko none uri mukuri worondera umupolisi ngagufasha iki ugaca ugenda wowe dabara amakosa yawe urayejeje imbere ujya mu polisi ya rujya gwego uci ugenda urafasha rujya gwego ruteye mu makosa agiye kugufasha amanyembwa yawe ariko je nibaza ko batamutaye makosa kuko nawe n'umuntu akuze kandi maze kuvuga yuko haba ariho bamaze kumenya iyo banga akakabuye k'abagabo sinumva yuko botora ayo mahera kandi uzi iki igihugu cyagutumye gukora none nimba uzi ko ari umuntu akuze kubera ko utituye opeji uzi ko ari we asanzwe ajejwe gutatura amatati y'abantu canke abacamanza aka n'akantu ndiko nshaka kwereka abarundi tugomba kuza turakura mu mitwe yacu kuba nzinanyi n'umupolisi kanaka ntibisigura yuko ngomba kujejura amategeko ntibisigura yuko ngomba kumukoresha amakosa ndashimira umupolisi ari aho bigeze kumutwara ahantu umugenzi wiwe yakoze amanyanga aca aramwitabaza ati yamara je ndarenganije ngino ufashe aha naha wa mupolisi kintu yakoze yaragiye ashitse hahantu wa mugenzi wiwe ntiyakenera ko umupolisi navuga yaguma muzibagiza umupolisi amubwira ati jewe narahiriye kutazohemukira igihugu n'abene gihugu ndabumviriza mwese numva ufise amakosa burya byarangiye wa mugenzi wiwe ari we yinjiye mu gasho numva uyu n'umupolisi yitahuye ego mugabo ivyo bintu biri mu bapolisi gusa hariho n'izindi nzego atari mu gipolisi ugasanga bon ni henshi aho rero niho nshaka twinjira rero sivyo nari ntanguriye ku gipolisi sivyo uyu mupolisi yarashimishije cyane gose yabaye un bon exemplaire hariho abandi rero twabonye abapolisi agufatiye mu ikosa wewe kubera ko usanzwe uzi yuko uri mu iryo kosa wagiye wipanze uvuga uti umupolisi ntiyamfata ndamufumbatisha ota wowe rero kubera ko agufatiye mu ikosa umuhaye yasome kubera ko nawe kumbure atamize kakabuye yasome yawe arayitoye ace yirenganira bene abaro nibo ngiye kuvuga ko muri kano kanya mu by'ukuri mes chers amis bapolisi ba papa Oscar penebe turabubaha kandi turabakunda nimugerageze mukorera igihugu mureke kwambika iceyi ubwo gwego ubwo n'ugwego gubashwe haba mu gihugu cyacu haba n'inyuma y'igihugu n'ugwego mpuzamakungu abapolisi baraja mu bihugu bitandukanye kuja gufashayo ku by'umutekano nka za Centrafrique n'ahandi rero gacubona wowe umupolisi uguye muri infraction kubera 10,000 gusa bagufumbatishije igatuma ugwa mu ikosa rishobora gutuma hano je ndibuka hari umwaka sindawibuka neza uwo mwaka aho abapolisi benshi binjiye mu mpimba cyane b'abaroraje kujya kuntu bagufata udakwije dokima apo bagufashe mpimba direct bijya bintu narabishimiye cyane gose byaratumye bajye abapolisi bajejwe
iby'uruja n'uruza rw'umwibarabara hari ibintu byinshi bahindura burya mugabo ahanini amakosa ndashaka kuri twebwe abenegihugu biranditswe neza yuko kizira gutanga amafaranga uyaha urwego urwo ari rwo rwose amafaranga ataja muri leta na perezida yarabivuze amafaranga ataja muri leta kirazira kizirizwa par exemple bagufatiye karangamuntu amategeko ari clair hariho ibisabwa bagufashe udafise karangamuntu ugomba kuramplisa nimba ari amande ya 5000 sindavyibuka neza nimba ufungwa 24 heures sindavyibuka neza ugomba kumenya bagufashe n'akarangamuntu ufise biri clair ntabyo umwihereranye umupolisi ntanakwihereranye ngo uvyemere mubwira uti amategeko ari clair avuga uko nta karangamuntu ufise udashimye kumbabarira kubera ko nayibagiwe nta kundi aplika amategeko aho ntazo gutesha umwanya ngo akwicaze kwa rijya zuba umarana umwanya nawe hajya no amategeko nabe aplike ikiro ni ikintu kigomba kuraba abarundi twese tumenye yuko tugomba kubahiriza amategeko burya ajya amategeko ahari kuneza yacu jewe uramfashe ntafise karangamuntu ndagufungiye 10,000 20 arandetse ndagiye ejo hazoza inkozi y'ikibi naye mufungire nka ya mafaranga ikiza jewe kunkorera ikibi neza cyane mugabo jewe nkamwe yofata kwera karangamuntu atamufise nkamubwira ati no mbabarira please udashoboye kumbabarira mpana hama kampana uwo byisabire je mpanda bikora franchement ndamubwiza ukuri please nako zikose nariguyemo ndaryumva mugabo mbabarira canke ndumwana w'umuntu yanse kumbabarira okay ntiduharire rero je numpane kurikiza amategeko burya hari abantu nasanze bubaha cyane abapolisi n'abantu bubaha cyane abene gihugu kuko hari naho nza mbona hamwe ugasanga nimba mufatiye mu ikosa akambwira ngo je ngiye imodoka burya ni ya general kanaka ngiye imodoka ngo ni ibintu nk'ibyo kubera nimba bayibaza kumbere ko yakuba general kanaka agacamurika mugabo siko byategezwa kumera nimba yafashe imodoka iri mu makosa y'umwubahwa kanaka imodoka atari yakazi imodoka iri private iyo modoka ni hanwe neza cyane erega je nkunda kubivuga burya baguciye amande yo kuba udafise document zikwiye par exemple nka contrôle technique yaraheze bagomba kuguca amande kuko ijya contrôle technique ni misoro uri kurasorera leta uri kuratembera udafise document par exemple umupolisi agomba kuguca amande kuko murajya amande aguciye haravamwo umushahara wiwe haravamwo zya mpuzu yambara igihugu kiri kurakora amafaranga mu iterambere ry'igihugu hariho n'undi ko ndahagarara cyane ku bapolisi hariho n'imyifato bene wacu b'abapolisi bakunda kugaragaza itari myiza sibyo franchement parlant bizokugora kubaha umupolisi ntagakaro kuri uri umwigeme sivyo umupolisi aje kugutereta sinzi ko gutereta ari kirundi kurambagiza n'ikinyarwanda kukuresha cyangwa kukudraga aje kukudraga yambaye teni y'igihugu afise n'inkoho bizokugora kumwubaha wewe kandi n'ubundi nkawe bizokugora kumwubaha usanze umupolisi ahagaze kwibarabara afise igitumbura n'ikaranga ari karage usanze umupolisi mu kabare yaborewe agenda yitembagarako yambaye impuzu y'igipolisi afise n'inkoho umuntu nko bizokugora kumwubaha ibi ndazi ko mu Burundi bitari freka siniko ndabivuga ngo nuko nabibonye nuko bishobora kuba vyoba ni klende ndiko ndagirira izi nzego twubaha kandi dukunda nibagerageze kajya rijya teka nako Imana yabahaye barigendere ntibagikureko biyubahirize ariko nkomeze no kugaruka no kuri twebwe dukora ibishoboka tureke kuza turabagerageza twaguye mu makosa ndusaba imbabazi byanse amategeko nabi aplike neza cyane waravuze rero ko bitari ku bapolisi gusa bino mu zindi nzego ibi novuga
erega iyi ni corruption ni giturire mu yandi majambo ibi ni biturire ibi no mu nzego nyinshi birahari mu nzego za leta nyinshi ibi birahari cyane gose ahubwo uragize n'ikintu umara hari ikintu ngiye kuvuga banyakubaho badeje mumbabare cyane gose ndavuga cette fois ko badeje baba badeje ndavuga ba directeur généraux baba bo za régie des eaux za poste za onatere za OTB ahatandukanye hose sivyo ndashaka kino kintu ndakivuge kandi nawe journaliste uraza kugira icyo unyunganiyeko nsabe n'abadukurikira muri commentaire sivyo ugasanga institution runaka ya leta iragiza recrutement y'abakozi sivyo baza kwiyongera ku bandi muri zo recrutement ugasanga bahamagaje aba informaticiens aba plombier par exemple aba électricien donc tout ça bakaba barimo hama bakaba affecté bakaronka ayo affectation bagakora mugabo tuje gato ku informaticien ugacu usanga nk'imashine yo muri cabinet kwa DG igize ikibazo bafise mu informaticien yaje via appel d'offre wa mu informaticien agaca bamenyesha yuko ari ngombwa ko batumako uwundi mu informaticien wo hanze ya boîte kandi bahemba 100%. Ugasanga rero wa mu informaticien bamutumye karaje ararepa ya machine bamuhembye amafaranga asumba umushahara ujya muntu wo mu informaticien bafise ahembwa ku kwezi none ujya mu informaticien bafise amaziki n'uwiki au juste nibamwirukane baze barabahamagara rero izi rero nizo ngorane ziri mu mabiro menshi hariho abakozi benshi mu mabiro ya leta bariko barahembwa ata kintu bariko barakora sivyo nukuvuga agahemberwa gutonda ku kazi 7h30 midagiye muri pause 14h aragarutse 17h aratashe cyangwa agahemberwa gutonda 8h hageze 15h aratashe ivyo gusa ntuzu namubazi na rapport y'ukwezi ngabe yo ikora hageze gukora rapport akabwira umushefu nti nashaka kuhamagare wa muntu aze asubira kuri rapport uwo muntu umutungiye iki muri biro hari abashomeri ngaho hanze bashomereye kabisa kandi bafise ubumenyi babishoboye abo nibo bakenewe kuza muri zo biro zanyu none ko ubu turiko turakoma induru dusemerera dushigikira umugambi wa leta nkozi leta mvyeyi yuko abarundi twese tugomba kuja ku murindi w'iterambere abo bakozi mufise mu mabiro bahemberwa gutonda gusa iyo hageze ko akazi kabo karangurwa biba ngombwa ko murondera abandi bakozi baza gukora ivyo biraka mubatungiye iki abo bariko bafasha iki leta ku murindi w'iterambere usanga ari babandi bon ushobora kuvuga ati uyu ni mushiki wanje reka ndabingenda mukomeramo nta kintu nakinyazi très bien uciye ubizamo neza mu bisanzwe akenshi iyo haba amahokritema nkunze kubona abarundi benshi ntibavyitaho ntibatanga amadosiye yabo kuko bamaze gushira mu mitwe yuko bagira amahokritema bafise abo bakeneye neza cyane ugasanga nko par exemple DG agize recrutement y'abantu zenya yaba dufate y'aba secrétaire muri cabinet yiwe agaca avuga ati okay hariho akana mbona umenga kuza turajana muri mission hanze canke ruguru kajya niko kaza kuba privilege kaje kuri poste sivyo uwo mwana ramuzanye ata kindi kintu na kimwe amuzaniye nta kintu na kimwe cy'akazi azoshobora mugabo gusa le fait que soit ahora akadugana ruguru yagiye muri mission kugira bibe officiel yuko ari umukozi bakorana yemere kwica poste bijya genda bitakwica ubuzima bw'umuntu hariho umuntu yakagombye kuba ari hajya kugira ngo ateze imbere ijya boîte igihugu ujya mushahara awifashishe mu gutunga umuryango wiwe agaca prefera kuhazana umuntu atakintu na kimwe azofasha mu mugambi w'iterambere mu gihugu wa wundi gusa wo gusohokana mu mamisyo juste wa profile ibi rero nibyo tuba dukeneye ko mu gihugu bihava bihagarara aha rero naho tutavuze
icamoko yego ikintu cy'amoko abarundi ntibagishaka no kucumva mugabo kirahari cyane kabisa ndamuzanye kanaka kubera ko ari umuhutu kazi w'iwacu sinaravye ngo yiziki sinaravye ngo ashoboye iki le fait gusa ko ari umuhutu kazi ndamuzanye neza cyane kanaka ko ari umututsi kazi ndamuzanye ibi bintu tant que tutarabirengera hariho umuvuduko w'iterambere tutazoshikako yego bamwe bazokwiruka ibirato bibaherereko abandi nabo bakiri mu birere kandi gasanga bamwe bariko bariruka ni bamwe baciye ubwenge hamwe bo bashira muri amaposte hari ico bonafashije yes jewe genda nanga karero kahantu nzi sindahavuga ntibace bagira ubwoba sivyo genda hazi biro itondamwo kandi ni biro ya leta sitop franchement parlant itondamwo abakozi 8 ni service ikoramwo abakozi 8 mugabo abakozi 8 muri yo service umuntu umwe niwe wenyene akora barumvikanye ku mushahara wabo hariho udupercentage bamuhereza kugira ntibabirukane wowe kubizi twebwe chaque fin du mois tuzoguha autant mugabo uyaranje udufukafuke ivyo ntibyari bibi ariko wagiza amahigwe wabaye muri yo post urabona yuko atavyuzi ukwezi kwa mbere kuraheze ukwa kabiri umwaka ibiri kubera ko utagize initiative basi utuma ukora formation professionnelle ivyo bintu bimenye ubyicare mu bizi mugabo baramaze kononekara mu mitwe kuko avuga ati imirizo itangwa na marume ntaho bazonshira ntibinakene ko ndanabimenye ibi rero nivyo abarundi tugomba kurengera uyu munsi hari nyokorome ejo se wazoba hari neza cyane numenya yuko systeme turimwe mu Burundi iriko irahindura ibintu cyane gose wowe uzi kuri muri poste utamerita fata umwanya ugire formation ubyige ko bagiriyo ibako n'Imana ukahaja nubyige ubibemwo kuko usanzwe ubirimwo ariko ukishinga ubwo bunebwe motive ngo marume ni hari canke umuhabara wanje ni hari canke umuntu kanaka andaba ni hari uzokwisanga uri nyuma urabye nabi naho uzuna mukwegere azava mukwegera kuko niba musaba kumusobanura impamvu amukoresheje umwaka umwe ibiri atakintu na kimwe ashoboye bikamunanira bazogenda bajanye so izi rero na mandikape turiko turahura nayo hano mu gihugu cacu kuri uyu murindi turiko w'iterambere neza cyane President de la République yatubereye akaruro keza vraiment President Neva coup de chapeau arakora bigashimwa kandi akifuza yuko tumwigirako mugabo hariho ibinebwe binamwankira ubwira bwiwe bimwankira umwete wiwe alors que yatubereye un bon exemplaire nibiza rero yuko tuja ku murindi yadushizeko kuko ni Sebarundi nitutamwigirako tuzokwisanga inyuma y'umurongo. Ego urakoze cyane kutuyagira rero arumva abumva bumvise kandi n'abarundi bumva cyane babwiye gatanu bumva 10 reka ndagushimira cyane rero musisangozi kuba wemeye kudaha no mwanya kugira ngo utuyagire bimwe mu byo tugenda tubonesha amaso mu batuzengurutse canke mu bajeje umutekano w'abene gihugu ndibaza benshi bazobona kino kiganiro kandi bazokumva ico wabahanuye nabo ba general bavuze ndibaza benshi bazobyumva kandi azi ko bazobikurikiza. Yes, reka nshimire nawe wagumye udukurikirana kuva ku ntango y'ikiganiro gushika kirangire ndagusaba ngo ukore partage kugira ngo ibi byumva abantu benshi byumva barundi benshi kugira ngo dushobore gushika kuri yambona kazoza yacu igihugu cyacu ubundi komeze gutera imbere. Ndabashimiye cyane rero kuba mwadukurikiranye naho ubutaha mu biganiro yari MC Beni murakoze.